Kw'izina rya Data, irya Mwana, n'irya Mutima Mweranda. Amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mw'ijuru, ndabaramukije. Mw'izina rya Yesu Kristu, nitugire Kristu. Turasabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, mu gitabo c'Ibyakozwe n'Abatumwa, ku gigabane cya 20 kuva ku karongo k'indwi gushika ku ka 12. Ijambo ry'umutwe twisunganira avuga ngo Paulo asubiza ubuzima Eutiko. Umunsi wa mbere w'indwi rero twari twakoranye ngo tumanyure umukati. Paulo bwaca agenda atangura kuyagira abigishwa, aravuga gushika no mu gicugu. Muri iyo nzu twari dukoraniyemwo hari amatara menshi. Hakaba rero umuhungu yicaye kwidirisha yitwa Eutiko. Itiro riramugondoza. Paulo yayaze kera, nyamuhungu arazanzamuka, arakoroka ava ku gisenge ca gatatu, batora uwumye. Paulo aramanuka kumuraba, aramwiyegeka, amupfumbatiye avuga ati, ntimugire ubwoba, umutima uracakubita. Arahava asubira kuduga, amanyura umukate ararya, hanyuma arabigisha gushika no mu gitondo. Ahejeje aca aragenda. Naye wa musore baramugarukana adora, haba agahimbare. Bene wacu muri Kristu Yesu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimye Imana. Haleluya, amen. Ijambo ry'umutwe abana b'Imana tuyisunga riravuga ngo Paulo asubiza ubuzima Eutiko. Paulo asubiza ubuzima Eutiko, canke se yaramusengeye. Reka twumve ingene vyagenze. Indwi havuga ngo umunsi wa mbere w'indwi rero. Umunsi wa mbere w'indwi rero twari twakoranye ngo tumanyure umukate. Ariko twibukanya ko aho twari iyo twaheruka kuva ku karongo ka mbere kugeza ku ka gatandatu. Ku ka gatandatu twari twaje tuvuga havuga ngo twari twaje mu bwato hanyuma y'iminsi y'imikate itambiye. Kuva mu gihugu c'Abanyafilipi twamaze iminsi 5 mu gushika mu gihugu c'aba Torowasi, aho twamaze indwi. Ubwo rero reka turabe ageze muri cya gihugu cya Torowasi aho bamaze indwi. Niho rero tubona ngo ku karongo k'indwi, umunsi wa mbere w'indwi rero twari twakoranye ngo tumanyure umukate. Paulo bwaca agenda atangura kuyagira abigishwa, aravuga gushika no mu gicugu. Umunsi wa mbere, umunsi Paulo bwaca afata inzira ngo agende ahandi, twarabonye abamuherekeje kugira agende hahandi muri Torowasi. Rero Paulo buca agenda ahandi, akoranya ababigishwa biwe, atangura kubayagira, abaganiriza, biga ijambo ry'Imana, abasigurira Yesu Kristu wariwe. Reka tubandanye ingene vyagenze. 8 haravuga ngo muri iyo nzu twari dukoraniyemwo hari amatara menshi. Ngo mu nzu bari bakoraniyemwo hari amatara menshi, aho bari bakoraniye Paulo ariko arabigisha. 9 hakaba rero umuhungu yicaye kwidirisha yitwa Eutiko. Aho hantu bari bakoraniye
bariko barirumva ijambo ry'Imana Pawulo yabigisha, hariho umuhungu yitwa Eutiko. Itiro riramugondoza, itiro ryaramugondoje kuko baranezerewe n'ibyo Pawulo yariko arigisha. Bumva badashaka guhagarika, bari buzuye umunezero wo kumva ijambo ry'Imana, ariko ubu yitwa Eutiko ngo itiro riramugondoza. Pawulo yayaze kera, nyamuhungu arazanzamuka, arakoroka ava ku gisenge ca gatatu, batora uwumye. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Bana b'Imana, murumva ko Pawulo yarigisha abantu barahezagirwa baranezerwa, ariko ubu Eutiko ngo yari yagiye ku gisenge, yari yagiye ku idirisha yiyicariraho, araba ibiri hanze, araba ibiri mu nzu, yumviriza ibyo Pawulo ariko arigisha. Mugabo ngo arahava arasinzira. Asinziriye nyuma ngo yaje kuzanzamuka yiyumvira ibyo yari arimo, yiyumvira ko hari abandi bantu, mbese acasiduka yikubise hasi. Kandi hari muri etaje ya gatatu, yavuye muri etaje ya gatatu yikubita hasi. Urazi namwe murazi n'uwova ku nzu ari imwe gusa ntibyoroha. Cumbwira rero avuye ku etaje ya gatatu. Ibyo rero bitwigisha ko hari abantu usanga bari no mu rusengero, abandi bariko bararirimba, abandi bariko barasenga, abandi buzuye mutima mweranda, abandi ugasanga bariko baraturingiga, bariko barasinzira. Rero bana b'Imana, ntitukabe rero nk'uwo Eutiko yagiye mu rusengero abandi bariko barasenga. Ugusinzira bitwigisha ko ariko n'umukama yazaza gutwara isengero, abantu bari barumvirije ijambo ry'Imana bagahava bakarambirwa, nk'uko bamwe bavuga ngo bagahereye bigisha ibi ngo ko ataraza, uwundi bikamurambira. Ujya muvuga butumwa nama namumvisha buri munsi arungika ubutumwa, nta buri byo avuga. Bana b'Imana, ijambo ry'Imana ntirisaza, kandi rero ndabana babwiye rizama naho tuzoja mu ijuru, tuzonezerwa tugume dushima Imana ati warakoze Mana watuzanye muri iyi paradizo. Tuzoguma dutazira Imana, icyoma nkazoba muri korali izoba hafi y'Imana nkaguma ndirimba haleluya amen. Bana b'Imana, oya mukama yeza arazi ingene yabimpangiye, sinzi idodomba bizoba bimeze neza. Rero ntitugasamare, bitwigisha ko Eutiko ntiyarimo neza. Yaza kubamo neza ntaba yarakorotse, ntaba yarasinziriye. Iyo ugiye gusenga, birashoboka umuntu akaja gusenga yaraye ku kazi, akaba afise ibitirotiro. Nyimba wumva ufise ibitirotiro ukumva yuko bitaza kukorohera mu rusengero, wopfuma wigumira muhira ukaryama, hanyuma ukaza gufata umwanya ugatora Bibiliya ugasenga ugaca bugufi. Ariko nabwo wumve ko ari babandi baba baraye ku kazi bivanye n'akazi bakora. Ariko ni baba waraye ku kazi ugiye gukorera amafaranga menshi ngo ukunde ugwiza mu mifuko, wari gukasiringa iyo shift ukavuga ati oya jewe kuwa Mungu ntegerezwa kuba ndi gusenga, jewe kuwa gatandatu mba ndi gusenga, jewe kuwa gatanu mba ndi gusenga. Rero kuwa gatanu n'abamizirima, kuwa gatandatu n'abadivaniste, kuwa Mungu n'abakatolika n'ayandi madini yemera Yesu Kristo. Ubwo rero ho kugira uze gusinzirira mu rusengero, wopfa umusinzirira mu rugo. Kubera hari igiye gusinzirira mu rusengero, hari n'abasinzirira mu rusengero atari uko baraye amajoro, atari uko bafise ibyabahangayikishije. Ko hariho n'abadurara amajoro mugabo bakaja ku isengero bagasenga kandi ntibasinzire. Gusinzira mu rusengero
abara abadayimoni baguteye naho byomera gute urinze ubona uri kurasinzirira mu rusengero uzumenya ati nafashwe uzugerageze kwikuramo uyo mudayimoni. Ego rero n'uyu Butiko biraboneka ko yari afite ibindi byamusamaje, abandi bari gusenga ariko arasinzira. Urumva ko na Satani kabisa yashatse hari ikintu Satani yari yashatse gukora. Satani yateye Butiko kugira asinzire hanyuma yikubite hasi anapfe, abantu bace bagumuka babone ko Pawulo atacyamaze, Pawulo ahaciye abantu bapfa, mbese nyene ariko arashaka kugira ngo Pawulo ntiyumve. Ariko reka tubandanye turabe ingene byagenze. Murantunga 10 haravuga ngo Pawulo aramanuka kumuraba, aramwiyegereka amupfumbatiye, avuga ati Pawulo yaramanutse ava muri etaje ya 3 amanuka hasi, aramutora aramwiyegeka. Twumva ijambo yavuze, nimugire ubwoba umutima uracakubita. Aca arababwira ati nimugire ubwoba umutima uracyakubita ntaracikana. Haleluya, amen, ntaracikana. Uko niko abantu bamwe na bamwe baba barasubiye inyuma, bagirirwa ubuntu bakabona abakozi b'Imana bagerageza kubumviriza, bakavayo ntibagenda gaheriyeri ngo bahere kwa shitani. Bakabona umuntu akabona ati yamara kweri ubu busambanyi ndimo wapi, reka ndabivemo. Umuntu yari musambanya akabita akavuga ati ubu buzima ni bwa shitani ndabuhevye, ngiye kujya bikengyame kare, agasubira ku Mana. Hari hamumva ijambo ry'Imana bari bisuma, batunzwe no kumena amazu y'abantu, mbere no kwica bagasiga bishe. Abo nabone bagera bakaronka ijambo ry'Imana, bari barabaye ruhebwa, agatima mpembero kakagaruka kuri Yesu Kristo, bakibuka cya gisuma cyo mu bubafu kimwe cyari Barabasi, yari umusuma w'umuzura wiki. Basi abo bose baba barabaye mu byaha, nyuma agatima bakagaruka kuri Yesu Kristo. Nka wa wundi wo ku musaraba umwe wo mu buryo nawe yavuga ati Yesu uranyibuka niwagera mu bwami bwawe. We yaragifise agatima ko kumva ko hari uri kararenganwa, wewe icyo muhamahirwe gusubira mu isi, kuko yari ku musaraba yategerezwa gupfa. Ariko arabye urupfu Yesu ariko arapfa, akumva ati jewe iyo banarisubiye mu buzima bwo mu isi no havuye ncamba muzima, kuko ndabonye hariho n'ababambwa barenganijwe. Niko kwisabira imbabazi Yesu uti ntakubesha we turaza kuba kumwe muri paradizo. Haleluya, amen. Ubwo rero nitukabe nk'umusore Butiko. Turabandanya 11 arahava asubira kuduga amanyura umukate. Pawulo yasubiye muri etaje ya 3, araduga muri etaje ya 3 ngo amanyura umukate, arajya hanyuma arabigisha gushika no mu gitondo. Ahejeje aca aragenda. Haleluya, amen. Pawulo nawe yari yageze hasonja, mugabo aho wa muhungu yari yamaze kwikubita hasi, nyuma akamuhwekera akababwira ati ntimugire ubwoba barakomeye. Pawulo yaje gusubira muri etaje ya 3, afata umukate arawumanyura arawurya, hanyuma amaze kurya ngo acarabandanya arakomeza arigisha
ngo mpaka mu gatondo. Pawulo ntiyasinziriye bana b'Imana, ntiyasinziriye. Rero abakozi b'Imana benshi turasinzira. Yesu Kristo atube hafi, atube hafi koko. Yesu azaduha inguvu n'inkomezi, kubera hari igihe kigera abakozi ba Yesu Kristo tugacika intege, ariko iyo uri kumwe na Yesu akugaruramo agatege n'akabaraga. Pawulo rero bwarinze buca ariko arigisha, we ntiyasinziriye nka Ewutiko, ariko hariho n'abandi bantu bahagaze neza baraririye izamu neza batigeze basinzira. Haleluya, amen. Tube maso rero ntidusinzire, hato Yesu adakubita inzamba ngo twisange twarasigaye kandi twari twarateramiye ijambo rya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Turabandanya. Amanyira umukate arajya, hanyuma arabigisha gushika no mu gitondo. Ahejeje aca aragenda, abona gufata urugendo. 12 nayo wa musore baramugarukana adora, haba agahimbare. Haleluya, amen. Wa musore baramwurije muri etaje ya 3 adora akomeye, ngo haba agahimbare. Baranezerwa, barishima, batera impundu ko Ewutiko atapfuye, uko mbese adora. Nawe ca wiyumvira uwo muntu yari yakorotse avuye muri iyo etaje ya 3 gushika hasi. Ariko Pawulo aramwiyegereza kubera yarimo Yesu. Pawulo yarimo Yesu. Pawulo amusengera mu izina rya Yesu Kristo. Ewutiko agira ubuzima, yongera gusubira kuba muzima. Natwe rero dusaba Imana kugira umukama Yesu yame natwe, tugiye gusinzira, tugiye kugwa, atube hafi atubyure. Nitwebwe bo kubisaba, nitwebwe bo gusenga kugira umukama Yesu abane natwe mwitiro mu gihe cyose turi mu rugendo rwo ngaha mw'isi. Ni Yesu azodushoboza. Twumve ijambo ry'Imana, turizirikane, turishire mu mutima, tumenye kurigendera, tumenye ibyo abavukanye nk'uko twabonye ku karongo ka mbere canke kw'intango y'ikigabane cya 20 ko Pawulo na bagenzi be bagendeye bene wabo, hanyuma kugira tuze turonke ingororano. Umukama Imana bahezagire cyane. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yesu, turakuninahaza.